Warubizi. Bakunzi ba Warubizi, karibu cyane. Uyu ni wa mwanya wacu mwiza cyane dukunda namwe mukunda. Uyu munsi rero dusubiye gutega iteka ryo kubana namwe, kandi turabashimira cyane ku makomantere mwagize mu kiganiro giheze twakoranye n'umukozi w'Imana Apotre Apollinaire. Abantu benshi baratwandikiye, barakomanse, n'ukuri turashima Imana ku bwanyu. Kandi n'ubu rero tubafitiye umushitsi adasanzwe nk'uko twama tubibemerera. Ndamubakundishije, ndabateye inyota. N'umudamu, mbega mwari muzi ko ata mudamu nari bwakire muri studio zanje. Ni ikindi kintu kidasanzwe, ni surprise Imana yatugiriye. N'ukuri mwitege kandi muraza kuryoherwa. Kaze Warubizi. mudamu mwiza, turashaka mwidondora abakunzi bacu ba Warubizi. Ni irya mbere bababonye, hari abashobora kuba babazi mu bikorwa bitandukanye, ariko uno munsi twatewe iteka ryo kubakira. Karibu. Yego, Imana ibaha umugisha mwinshi. Amen. Twaje muri Warubizi. Mubanze mutwidondore kugira abakunzi bacu babamenye. Sinababwiye nabahishe kugira ngo abe ari package ikwiye. Amen. Nitwa Raisa. Imana n'urukundo. Ndi umudamu, mfise umugabo umwe, mfite abana 6. Kandi barakuze, ndashima Imana. Yesu ni mwiza. Mpora numva intahe muri Warubizi. Nanje nashatse uno munsi nanje nzana intahe yanje, hari abo yo kubaka. Yes. Wow. Hallelujah. Madame Raisa, twumvise izina ryanyu rindi ngo ni Imana n'urukundo. Oh my God, nenze ngo ndamukanyo. Imana n'urukundo, yes of course. Karibu rero, turashaka imbere ko dutangura ikiganiro cacu nkuko tubikora misi yose, imbere ko tuja deep, mwatubwiye ko mufise vyinshi kandi birabasa. Murasa nabuze ubwiza bw'Imana mama. Rero turashaka mudusengere. Impamvu tuba dusenga muri Warubizi ni ukugira ngo intahe tuvugira hano zishike kuri benshi. Mwatubwiye ko muri abakunzi ba Warubizi, kandi uri umwe mu bandi benshi Imana yashize ku mutima guhora bakurikirana Warubizi, kandi vraiment baradushingira intahe ko irikira bubaka. Rero natwe turashaka ngo usenge, ubasengere kugira ngo iyi ntaho uza kutubarira izigere kuri benshi, kandi uzagera ko wese izigira icikoze mu bugingo bwiwe. Kaze Reka dusenge. Data mu izina ryiza rya Yesu, Mana n'icyubahiro, Mana n'amahoro menshi, mukunzi mwiza, byirato byacu, munezero wabera, turi ngaha Mana muri kino kibanza ciza. Uno munsi ni wabishatse ko tuzoba turi ngaha, nubihererwa icyubahiro Mana. None tuzanye intahe yacu kugira ngo igire icyo ifashije kuri benshi. Hari benshi bashitse intege, hari bamwe badendebukiwe, hari benshi bavuze ngo ntibigishoboka, ariko Mana tuje kubabwira ko bishoboka kuri Yesu, ko hakiri ibyizigiro, baremo kwizera muri bo. Tuje kubabwira ko Yesu atakimunanira, tuje kubabwira ko Yesu ashoboye, tuje kubabwira ko Yesu agira neza. Umuntu wese aza kumvira intahe tuza gushinga, umwubake kandi bundi busha yubakike. Yumva amahoro menshi, yongera agire kurema, kandi yongere agire ukwizera, amenye ko Yesu ashobora gukora muri zero, akazura ibyapfuye. Haleluya. Turashimye cyane kino kibanza turimo, turahamagaye mpwemu yera aze aganze muri kino kibanza. Na Yesu Kristo twizera ko turi kumwe kandi tugendana nawe. Haleluya. Urakoze mwami Yesu, tuguhaye icyubahiro muri byose. Turagushimiye ukuntu waturinze, ukatuyobora tukagera hano amahoro. Reka ibiza gukoreka byose muri kino kibanza, tuguhaye icyicaro. Urakoze. Kayaga kampwemu yera kagendagende hano hantu. Tubisenze twizeye izina rya Yesu ryiza. Amen. Amen.
abakunzi ba Warubizi, imbere yuko dutangura rero ikiganiro cacu nagira nsubire ndabibutse ko dukorera muri Phoenix, icicaro ca Warubizi kiri muri Phoenix, Arizona. Uyu munsi rero nkuko mubibona twahinduye ikibanza tuva mu bwiza tuja mu bundi. Rero mwitege tugiye gutangura n'umushitsi wacu, mwumvise intangamarara yiwe yonyene ko ari bidasanzwe. Karibu. None mama Raissa, turashaka mutubwire neza uwo muri we. Mama Raissa ninde? Yavukanye n'abana bangahe? Yavutse asanga abavyeyi, aracafise abavyeyi? Ndashaka nyene kuva uvuka mugende mutubwire. Yego. Mama Raissa kuri iyi saha n'umudamu. Yego. N'umudamu mwiza kabisa. Yesu aradusiga. Amen. N'umudamu natanguye mvuga ko ari umudamu afise abana 6 n'umugabo umwe. Yego. Ariko mama Raissa yavutse yisanga ari umwana wa kabiri mu muryango. Yego. Ariko twavutse turi abakobwa 3. Uvuga turi abakobwa 3, ariko muri abo bakobwa 3 dusigaye turi abakobwa 2, umwe yaratashe, yaritavye umuremyi. Ariko no munsi mama Raissa yasanze ari imfuvyi kandi nta bavyeyi afite. Asigaranye n'uyo mutoyi wiwe, ariko urumva ko Imana yongeye kumuremera iyindi si nshya. Haleluya. Muri abo bana 6 harimo ba papa, harimo ba mama, harimo umunezero. Wow. Abo bana Imana yaguhezagije. Imana yampezagije n'umugabo wanje kandi yandemeye umunezero mwinshi na n'ubu akinezereza. Ndamubonye ndishima kuko yarabaye hafi yanje cyane. Imana ishime kandi Imana imuhe umugisha. None mama Raissa, mwatubwiye ko mwisanze muri imfuvyi, mwabaye imfuvyi ryari? Ushobora kuba muto kwibuka imyaka, ariko imyaka ndayizi. Okay. Haheze imyaka 20. Mwari mukiri bato cyane. Tukiri bato. Mama Raissa, mwagiye kugira mariage, mwagize mariage ryari? Imana twumvise yabahezagije abana benshi, n'ukuri n'umugisha. Imana n'urukundo nk'uko izina ryanyu ribivuga. Umuntu yabaye imfuvyi akiri muto, Imana ikamugirira ubuntu, akisanga afise umuryango. Mbega Imana mwoducira ku mayange, hari ryari, mwangana gute? Mama Sandrine, ndibaza ko haheze nagize mariage muri 2010. Icyo gihe nari namaze kugira abana mu rugo kuko nagiye ndi muto cyane. Mwangana gutega madame? Nari mfise imyaka mike cyane. Narongowe mfise imyaka 14. Icyo gihe narongorwa hariho ibintu by'intambara byinshi. Mu bisanzwe icyo gihe hari intambara mu buryo no gushaka Imana. Tukiri bato wagenda mu masasu, kagenda kuri repetition mu masasu menshi, mugasenga hari amasasu hanze, mugasohoka mugenda mwinyegeza, ariko kagira inyota, iyumvire kugira inyota yo kuja gusenga hari amasasu. Donc hari intambara icyo gihe. Hama Imana irabikora, ndaronka umugabo mwiza. Imana irandungikira umugabo mwiza, n'ubu turi kumwe. Yego. None ga mama Raissa, mwatubariye ngo mwaja gusenga, twashaka mutubwire mw'ico gihe mwari bato, mwatubwiye ko mwari musi imyaka 14, mwaja gusenga, mwasenga gute? Donc mwakijijwe ryari? Ni gute mwakijijwe? Ni ryari mwakiriye agakiza? Agakiza novuga ko nisanze njya muri Sunday school. Ndi umwana muto. Yego. Nkurira muri Sunday school. Hajya umwana amaze guca ubwenge. Yego.
tujya muri korale. Icyo gihe korale y'abana bayita korale se. Icyo gihe umwana kwije nk'imyaka 9 bazamushyira muri korale y'abana kugira ngo atangure kumenya kuririmba, atangure kumenya iby'Imana, atangure gukora umurimo w'Imana hakiri kare. Ariko byaramfashije cyane, byaramfashije gukorera Imana kare no kumenya ubukuru bw'Imana kare, kuko ibyo bintu nakiriye kare nibyo byamfashije muri icyo gihe. Nisanga ndi imfubyi, nisanga mu muryango, kuko twaba mu nzu yacu yari papa mama, hama akabana na mama wiwe. Urumva nyogokuru wanje yabanaga na papa wanje na mama wanje. Urumva inzu yarimo famiye. Tuvuge mama wanje yari umukazana muri iyo nzu n'umugabo wiwe n'abana, ariko hari mama w'umugabo muri iyo nzu, hakaba na mushiki umugabo wiwe, senge wanje. Umva senge wanje, nyogokuru wanje, twarabana ngaho mu nzu. N'umukobwa wa senge wanje twabana mu nzu. Mu bisanzwe twarabana 3 twebwe, na mama na papa turi 5. Uco harura nabo bandi bantu, senge wanje n'umukobwa wiwe na nyogokuru wanje, umva twarabantu 8 benshi. Ariko muri abo bantu 8 nisanze dusigaye turi 2, jewe na mutoyi wanje. Bigenze gutega Kahisa? Intambara barapfuye sigara turi 2. Ariko rero tuca dukurira mu ishengero, je na mutoyi wanje, ishengero riradukuza. Nico gituma jewe ngeze mu nzu y'Imana ndahibukira byinshi. Ndahaha agaciro, ndavuga ati ni hazima, kuko nahaboneye Imana. Kuko nakuriye mu ishengero, abanyeshengero no munsi wasanga mwarimu aradutwaye, tumaze nk'indwi 2 we cyangwa tukamara amezi 3 ahantu uko. Ariko turakura tumera neza. Mama Kahisa, Yesu arihesha icyubahiro. Nukuri dukomeza kubona Imana, dukomeza kubona Imana, dukomeza kubona Imana. Rumva detail ni nyinshi. Mama Kahisa, Neka ndaza ndabasubiza inyuma gato ko mufite ibintu byinshi kandi numva byose birubaka. Ndazi ko abakunzi bawe biza ariko barafashwa. Rero nashaka ndabasubiza inyuma gato. Mwatubwiye ko mwahuye n'umutware wawe kandi wari muto, imyaka 14. Sindabimenyere. Ndashaka tubwira abakunzi bawe wari ubizi gute wisanze. Watubwiye ko mariage yagize 2010, ariko mbere yaho wisanze mu rugo ku myaka 14. Ibintu no munsi sinibaza ko bishoboka. Ndasabye mutubwire uko byagenze. Ndumva harimo intahe idasanzwe. Yego, kandi uwo mugabo mwahuye kuri iyo myaka 14 niwo mugabo no munsi muri kumwe ngaha muri Amerika. Wow, aho hantu hatewe gatoya. Umugabo wanje twarahuye. Yego, Jadipe kabisa. Icyo gihe nariko ndagenda mwibarabara, sinzi ahantu nari nyuze. Yego, nari ngiye ku mutayeri. Uragakobwa nyene kakayabaga. Ariko apana agakobwa nari ese umubiri. N'ubu biraboneka. Murabisanze ni murasaza nyene. Turashaje turakuze. Nyene ndiko ndagenda mwibarabara. Hama urupangu twabagamo hariha abantu badandaza inzoga. Sijya zo mu mpango. Yego. Hama rero icyo gihe ebana icyo gihe sinari naraye kuri eglise. Nari natashe nyene hahantu mbaye. Bisigura ko kare mwari abanyamasengesho nyene kuri iyo myaka nyene murara kuri eglise muri veye. Yego. Imana ibahumugisha. 3 y'amafungo. Nta kurya nta kunywa. Tukaduga imisozi. Byari birebire. Uwo munsi rero ntimwari mwarayeyo? Oya, nari nagiye mpejeje kumesa impuzu zanjye ndiko ndaja ku mutayere. Yego.
hewe mbona ba bagabo bahora baza kunywera inzoga mu rupangu bararenganye ndabaramutse ariko ndavye ko mbona ari umuhungu mwiza bari kumwe ndavuga ati umuhungu ni mwiza wumva nyene mu mutima hari umutima urasimba ku myaka 14 gahaye yes ndavuga ati mana ibi si bya bintu bahora batwigisha ngo ba mwarimu bakavuga ati harigiye mwahura n'amadayimoni mutse murasenga Imana ba mwarimu n'abapastori ku rushengero batarabmi ku pastori canke abavuga butumwa muri eglise kenshi haba hariho sinzi buko byahindutse haba hari umwarimu hakabaho abadiakoni hakabaho abapastori dushaka abakunzi baba barubizi nyene mu madini y'abapantekoti kenshi ba mwarimu uzobaze haba harimo abantu bavuga ngo ni mwarimu bahora babigisha rero ati bakatwigisha muzahure niki hari igihe muzoshika mu myaka ukabona ikintu ndavuga ati mana uno munsi kubera ntagiye no gusenga birakomeye ndatewe ariko ndavuga ati ndabaramutsa ndakomeza aho ngiye ndahava ariko nshitse mu rugo ariko icyo gihe nari nkifise mukuru wanje wewe ni ukuntu batashe bagiye batandukana nari nkifise mukuru wanje ndamubwira ati ewe hari umuntu nabonye kandi ni kitu ndavuga ati hewe umuntu ati uhora uvuga babahindi uhora uja kuraba mu filime ati wewe warabaruta yarabarenze ati iyo muntu wabonye wewe n'ubukizwa bwawe ngene n'ipandekoti mu mutwe n'ahantu uri mama maombi nini ndavuga toya nabonye umuntu ukuri atahubwo mpava ndaramurota basi aravuga ati basi uraguye uravangiwe basi rero hewe ndavuga ati sawa reka twicare kumbura Imana izomunyereka ariko Imana yomunyereka irindi rimwe none ku myaka 14 ga mama Raissa bya wumva nyamanye n'isi so kuvuga ngo icyo kubwira nta muhungu nari bwavugana nawe yari uwa mbere muhuye mu buzima bwawe wow niwe muntu nabonye umutima wanje urasimba tubari nukuri ariko Imana ikora nk'Imana yes Imana ni Imana nibayubahe nibayireke gusa nibayirekere mu Mana ubwayo irakwiye mu Kiswahili bajya bavuga ngo ni mzee wa miaka kabisa ni Mungu wa vizazi na vizazi haleluya basi rero hewe mukanya haheze nk'amasaha 2 mbona babagabo baraje donc wowe waramuramukije ubasigaho ndabasigaho ndinjira nabo bari mwibarabara bari barenga basi rero erega ndamubona mukanya mbona bazananye n'ababagabo ndavuga ati yo ndavuga ati bya bindi rero bahora batubwira kuri eglise birabaye ndatewe gabo ndumutima wanje wabonye umuntu w'umunyavyaha ruhebwa anywa inzoga akora ivyaha kubera wabonye ari kumwe n'abantu banywa inzoga ucabaza ko anywa inzoga basi rero n'umupagani wa mbere avuga ati nta kundi reka ngumye umutima wanje ariko urazi ko abantu beza bahora babahura ashaka kubona umuntu mwiza ntuce uvuga ngo uyu n'umugabo wanje cyangwa iki oya ni kujya nyene nari nabonye umuntu mwiza avuga ati mana ndiruka mu cyumba ndafukama ndasenga ndasaba Imana imbabazi byambaye ko watewe wakunze erega mukanya baca barampamagara ngo hariho umukizwa ngaha yaje ngo dushaka kugenda kumugurira ifanta ngo urazi we kudakora inzoga kubera ko bari bazi ko nawe umukizwa nakora inzoga oya kirazira ndagenda ndamugurira ifanta erega ngenda ndiyumvira ati none ko ngiye kugura ifanta ubu byoba ari wa undi kweri nabonye utiyo batanga inzoga kweri mpimbara cyane nsanze akijijwe basi rero nzanye zafana igasanganiwe none ngira ngo byaciye bigenda we oya urumva kubera hari akantu kari kamaze kwinjira ati genda gahoro nakijijwe nyera uriya warakiriye mpwe ufise mpwe yera nubuka aragufata naho woba uri
ku cobo ugira ugwe aragufata kanza akavuga ati wowe uri uwanje. Haleluya, haleluya. Basi rero arambwira ngo nawe nugurura iyo ngo dusangire ngo tuyage. Ariko mama Sandrine icyo gihe jewe umbonye wamenga afise 16 ans. Wari ufite igikuriro. Sinaboneka nk'ufite 14. Ko nawe ikikubona. Nawe akimbona yagira ngo ofise 17 ans. Kandi icyo gihe jewe twatwarana hari mu 2000. Abantu barongorwa bafise iyo myaka benshi. Ukwije 20 waba wasaziye wanyu kuri twarahatse. Oya biravana kuko nivo benshi bagenda muri ico gihe kenshi wasanga bataciye mu mashuri menshi kubera intambara ibibazo. Hama rero uramubona nyabera ngaho rero musangira ko gafanta cyatutangura kuyaga birashika birashika turabana nyarukije inkuru turabana ariko twagize mariage kubera imyaka niyanyemerera. Haheze imyaka tumaze kubyarana abana 2. Niho twaca dukora mariage. Ariko rero nagira mvuge ku rugendo icyo nagiye mpura navyo, inyungu nabonye muri kwa gusenga kare kwa kwiha Imana. Nahuye n'ibintu byinshi cyane, nahuye n'ibigeragezo byinshi cyane, nahuye n'ibibazo byinshi cyane byari gutuma wewe avuga ati jewe nazanye umugore kare, reka twisepare kandi gukura cyari uracyafise imyaka mike nanjye ndacyafise imyaka mike, tubanze tuhagarike. Twarihuse kuko yarafise imyaka 20 nanjye mfise 14. Urumva ko naho nari kuba nkwije 25 ans nawe akwije 30. Urumva ko hari hakiri umwanya wo kuvuga ati je nzoshaka ubusore tubanze ariko Imana yahagaze nk'Imana yaduhuje kuri uyo munsi. Nubwo byoba bitaciye mu nzira ya mariage tuvuge, ariko hari ikintu Imana ikora kuko icyo gihe je byabaye ni gihe cyari gikomeye cyane, cyari giteye ubwoba, ni gihe cyari gihe cy'intambara, bashobora kuza bakugurura umuryango utevye kugurura bakabomora. Bari bamaze twarara hanze mu bisanzwe basi abakobwa twarara irondo kugira ngo bataza basanga mu nzu bagira nabi, kugira ngo baje binjiye batabagirira nabi ngo bafate nabi, waza wumva ngo kwa naka bagiriye nabi abakobwa kwa naka. Ariko twebwe mu nzu yacu byarahageze bishikira mukuru wanje. Ibyo byose warabibonye? Ariko nicyo cyatumye ajya mu bibazo byo gupfa. Nibyo urumva rero cyari mu gihe kibi. Nawe ucugumana ihahamuka, waguma ufise ubwoba ko nabishobora gushikira. Ariko Imana ni Imana, jewe yarankingiye muri ubwo buryo cyandonka umugabo, kandi uyo mugabo cyarankunda cyane, yarankunze arankundana n'ubu akinkunda. Imana ishimwe. Namiga mama Hayisa ni igitangaza. None mwotubwira ingene mwazigamwe, mwisanze gute? Mwebwe abantu bose mwabana mu nzu bari 6 barapfiriye rimwe. None twovuga ko Imana yacishije muri izo nzira ukagira amaheyaje kare kugira ngo igukwepeshe. Ndashaka ahantu gato utebe gatoyi aho hantu, kubera umugabo wawe yarakijijwe. Nimwe yakijijwe nawe wari ukijijwe. Ndumva hari ikintu, umva ko hari ikintu mwisanze mwakoze ico kintu cyo kubana mutagize mariage.
ntitwabipanze thank you bana kuko urumva abantu bakijijwe kuko abantu bakijijwe biragoye ndashaka numva ikintu cyababaye twitwaranire biragoye kuko mwamufise mpemu yarabagera mwamufise gutinya icaha jewe umuhungu dukundanye yaranshimira avuga ati nukuri uyu niwe mukobwa mbona notwara uwo munsi nyene muhura nivyo yiyumviye mu mutima kuko ryari mbere akubonye ryari ryambere ambonye ariko twagumye tuyaga mwaciye mukomeza arapanga umunsi turaja kuramukanya iwabo tugiye kuramukanya iwabo baranyakira neza vraiment umuntu agiye gupresenta yego inshuti muri abana uracari wanyu nawe ariwe yego hama rero urabona ko ku mugoroba hageze tuca dusubira inyuma ariko yari afise inzu yari yamaze kubaka umuhungu w'imyaka 20 yari afise inzu kandi inzu nziza ifise amakaro mu nzu ifise buri kintu cyose ihagaze neza jardin hama rero aranyerekana inzu yiwe byose hama turasubira inyuma dusubiye inyuma cyari igihe kibi vraiment imodoka ya mbere iri imbere yacu barayirasa imodoka iri inyuma yacu iragutahanye tuvuye kuraba abavyeyi utashe muhiri wawe ntashe muhira anshikane kandi mu rugo hama rero dusubiye inyuma iyasira irakata irasubira inyuma iyo barashe iyo barashe iyo turimo cha turasubira inyuma kuko abo barasa cyane bashakaga kwiba baragenda kwiba bari mu abagizi yanuze ya umunsi wabo wageze bagapfa abandi bakakira nuko ya modoka twarimwo ikirakata nasubira inyuma subiye inyuma uyo munsi tuca turara iwabo ariko rero ndarira ndababara cyane ariko we kandi birumvikana niyankora ko umuhungu rero dukeneye kumva nukuri ndabivuga noneho kuvuga ukuri ni byiza ni byiza twarararanye ndabishingira intahe Mana ni nziza burinda buca atankozeko aranyubaha wa mwana w'imyaka 14 aranyubahiriza bukeye mu gatondo ubwenge bwanje burahindukira cyambona ko ari umufriend ari umugenzi nico catumye none uvuga uti ni umugabo wanje koko mu bahungu benshi bihumbi uno munsi bimeze gute uyu muhungu Mana uri gitangaza deje wari ufise trauma yuko ushobora kuzofatwa ku ngufu noneho wisanze muri situation ujyamanye n'umuhungu kubera intambara byasaho uca gutahe atakuzi ntiyanagukorako atakuzi Imana imuhumugisha uwo mutware wa kabisa turashaka ko muzozana muri wizo one day atakuzi mumenyana neza biri gusa Imana imuhumugisha akakubaha yego hama bukeye mu gitondo usanga undi wa wundi nyene avuga ati Mana yanyigisho ya Daniel mu ntuze ya mugobo gw'intambwe ndabibonye ndibuka uyo munsi nzomushingira intahe mpaka Imana imuhumugisha kabisa bukeye turitegura turasubira inyuma dutashe sanga mukuru wanje yageze aho iba muhungu yabaga kuko aho hari wabo yubatse muri za parcelle usanga ari ziwabo ariko gusabira imari wabo aca agumana nawe hariya kugira buce ushobore gutaha muhira yarafise inzu yiwe twari mu nzu yiwe turi babiri gusa muri ico kizu cyose yego ariko ntiyaba iwabo yarafise ahandi apanze aba urabyumva mu bisanzwe dutashe yarantahana mu rugo asubira aho yarasanzwe aba kubera iwabo hoho ni kure y'akazi yego usanga aho mukuru wawe rero yansanga mukuru wanje yahageze yaje kukurondera nyine umwana yaradatashe ni varize y'impuzu ntibishoboka aramvuga ati rero ndakubwira ati ni ibiki byabaye
donc yarazi ko bazita gucikira nacikiye Izina rya Yesu. ndavuga ati nta na kimwe cyabaye ngo ni biki ngo urazi ko inkoko iraye mu gahinga ihinduka intwari yo deje bari bamaze gucira urubanza ko waraye ndarira imbere yiwe mbonye ubwizigirwa uyu muhungu yakoresheje bakaba ariko baramwagiriza ko mukuru wanjye ariko aramwagiriza ngize ngo ndavuze arankubita ikofi ryiza imbere ya wa imbere y'umuhungu abonye uko aca aramfata arangumbira aca nyirukanza mu cyumba cyiwe aca aravuga ati imwe mpuzu ziwe ngizo ndamuguhaye n'amahoro menshi donc ati nitumukeneye muhira yamaze kuba umugore byaheze ubukristo bwiwe ibintu byinshi ariko urabona mama Hayisa tukiringa bakunzi ba warubizi mu mbabarire ariko urabona ingene abantu bashobora kuducira urubanza ariko Imana yo izi ingene tubona ubu wewe mu mutima wawe warera umufiance wawe yarera ariko abantu biwanyu bo babona ko ntaco mukiri agakiza mwakishe ntimubasha umuryango bandanya mama Imana iriyerekana Imana ni nziza iriyerekana muri byinshi urumva rero ko ukuntu byagiye biba duca dusanga twabanye uwo munsi nyine ntabaciriyemo ntiwasura urumva bakwirukanye muhira bazi ko wacikiye ariko bitari byo wisanga rero uwo munsi ucikira uwo munsi nyine ucikira uyo munsi mu izina rya Yesu donc ntabyo ushaka ntabyo wapanze ariko kubera bakwiketse ntaho wirukira Imana kuko itubabarire mu kanya murashobora guca muhunga ukabura iyo uja muca muhera aho rero murabana duhera aho turabana uno munsi turafise uyu mwaka tumaze imyaka 24 habura umwaka umwe kuva uwo munsi nyene hari mu 2000 wow bandanya tunyarukije kera mama Sandrine numvise birarenze Mana ni nziza cyane nziza umva imyaka 24 nagiye mpura na byinshi urashobora kandi rero kuri iyo myaka yanjye si babandi utegura mariage ugategura urubanza ugategura byose akaza akakwigisha mwana uzokora uku uzogira iki uzogira ibi ibyo nabyari bihari ni hahandi rero hakora Imana kakwigisha nta kintu kimwe wari uzi ku myaka 10 mu bisanzwe nawe nta byinshi yarazi imyaka 20 ariko Imana twashize imbere Yesu ngo niwe yubaka haleluya ko nukuri ni wubaka urugo niwe rufatiro Yesu yaratwubakiye gushika uno munsi tubyibutse tukisanga dufise abana twe turabitera inkuru abana bacu turabibabarira bakavuga ati mama oya niko byagenze yego urumva rero mama Hayisa ntakumva nimwo kwicira urubanza rwose hari impamvu byashitse nyine mukisanga mwabanye abakozi b'Imana ntibashobora no kubatahura ntibasinazi ko batahuye muri ico gihe kuko ntibyari byoroshe kubizera byari bigoye umugabo wanje yari yabyiganira umupasiteri wiwe ariko amwiganira iryo joro byaheze acaramubwira ngo yo ntiwabimenye bari kumuzana iwanje uyo mukobwa ukuntu katariko rero ugombe bw'Imana hari igihe buba mu nzira atari iyo umwana w'umuntu yiteze bishoboka ko nico gihe usanga ari Imana ari guhungishije igukura hari iwanyu bari bamaze kuza mu nzu bafata ku nguvu ubwo washobora kuba uri ukwirikira ariko Imana ikaguhungisha muri izo nzira z'Imana ngo zirenge igihumbi none ga mama Hayisa umwana wa mbere mwamose mufite imyaka ingahe umwana wa mbere mu 2002 wow waruze kugira imyaka 16 wow kutubwire rero muza kwisa ndamuronse muri 2002 yego umwana wa kabiri ndamuronka mu 2005 wow umwana wa gatatu ndamuronka mu 2007 wow
mwana wa kane ndamuronka mu 2010. Imana yagiye yigaragaza ihabwe mu rugo cubahiro. rwanje. None ga mama Hayisa murabanye, Imana irahezagiye, murosa abana, murabaho. Mwotubwire ingene mwisanze muri Amerika naho uno munsi bana tubona umama mwiza muri Phoenix, umukozi w'Imana. Kwanza mwanze mutubwire ibanga ryo gukorera Imana, kuko tuhatumva mubwira ubutumwa abantu batandukanye ku mazumu n'ahandi. Turashaka mutubwire mwisanze gute muri iryo banga, nimwicira urubanza ngo mwumve ngo tugwe ko twamaze kwisanga muri ibi badushizemwo n'ahatari twabyijanyemo tugacikirana. Nimwigeze mwicira urubanza ngo mwumve ko mugumye, mwakomeje muhagaze mu Mana, mwakomeje musenga, hama muce mutubwira n'ingene mwisanze muri Amerika. Je nko ku ruhande rwanje akamaro nari maze kubona muri Kristo. Jewe nagumye mbona ko ndi kumwe nawe, mpagaze nawe. Haleluya. Nubwo mukuru wanje yaba ni umwana w'umuntu, urumva ntiyaharuye nk'umwana w'umuntu, Imana nayo ibona nk'Imana. Mu ruhande rwanje naho ibyo byabaye nagumye mbona ko ndi kumwe na Yesu. Kuko nta caha wiyagiriza wabyisanzemo kandi ukuntu byashitse. Rero nagomba mvuga ati kugumana na Yesu, guhagarara na Yesu. Umuntu wese yoba ariko aranyumviriza, icyambere yoha agaciro kugendana na Yesu. Ibindi bintu byose yashaka akabishyira inyuma, ariko akamenya ko ikibanza arimo, ese ikibanza mpagazemo, ese aho ndiko ndagenda, ndi mu barabara ndi kumwe na Yesu, njyanye ndi kumwe na Yesu, ndiko ndagenda ndi kumwe na Yesu, mbyutse ndi kumwe, nabyukanye na Yesu. Kuko kenshi je mbyutse ndiko ndasenga, ndanezerwa cyane kuba akanwa kanje katuye Kristo, kuko naramubonye mu bihe bikomeye, mu ntambara nyinshi. Kuko icyo gihe aho hantu twaciye tubana n'umugabo, twarasubiye rero mu kwezi kujya iwabo kubabwira ko donc wa munsi byaba we baherutse yagutahanye, ntibazi ibyo mwahuye mu nzira, ntibazi n'abaje kubagiriza bagatuma mubana uwo munsi. Mu nyuma rero twasubiye iwabo, haheze ukwezi kubabarira, tunezerwe muri ya nzu yacu. Rero ibintu biba ari byiza, twitwe nyene nk'umugabo n'umugore. Basi rero kandi rero uraba Imana ibyo ikora. Uyo munsi nyene twari twateguye kurara, kuryama ngaho, turaryama. Iryo joro rero turara, twumva amasasu menshi cyane mu gisagara nyene, ko wabone mu Kanyosha. Twumva amasasu menshi mu za Kamenge, Kinama. Nabyumva kuko aho hantu hari mu Kinama twari tuba. Twumva amasasu menshi cyane. Basi bukeye mu gatondo twumva amaradiyo avuga ati baturiye ibintu byayangaye, bishe iki, ntambara zahabaye. Urazi intambara ko barasumirana. Basi erega tuca twimarira igihe turi ngaho, tumaze iminsi turi ngaho indwi imwe. Intambara iratuza. Umugabo wanjye arasubira ati ngende kuraba ko abantu bahungutse ingene byagenze. Yanze asanga bayituriye yayindi twabagamo. Imwe yarapanzemo ibintu byose byahiye, ibintu byose inzu bazituriye. Icyo gihe baraza bakica bakaturira. Umva rero Imana yagumye barenganya ibintu biteye ubwoba kabisa. Tuca twimukira muri ya nzu nshasha ntangura kuba muri irya nzu. Ntangiye kuba muri irya nzu, ntangura kubana kwanza n'abantu tutamenyeranye, ababanyi batamenyereye mu rupangu, babona umwana bakaza bakavuga ati uyu mwana wazanye ngaha ubona akwiranye n'iyi nzu, ubona akwiranye n'uru rugo.
satani shari acara bakavuga abyumva bamubarira ariko akavuga ati je narakunze icyo ntibibaraba tukabyuka mu gatondo tugasanga bateze ibintu bahateze ibintu by'ibirozi bazanye ibintu inzoka zapfuye imiserebanya yapfuye bazanye imbere y'umuryango umva hariho abantu abarozi bariho abanyamareba bariho basi rero avuga ati Imana hanze uhashobora aha rero ni hahandi rero ho gusenga aha ni hahandi ho fatana n'Imana nimba aho usenga kabiri wongereje gatatu gatanu senga kuko aha aya birakomeye ndavuga ati rero ndambaye injuga ndambe rero sinigeze nsenga ngira nsengerere umunsi umwe Imana irafasha turaba ngaho umugabo nyene akomeza kurondera uburyo agataha kure nta kundi agenda ku kazi ataha kure cendi ngaho nkora nyene nk'ibikorwa byo mu rugo hama ndatwarinda ndibungenga muri hamwe abantu bose baroga baza twarinda musi umwe rero nicaye muri jardin mfise inda ikuze ndiko ndasoma Bibiliya urazi ko gazo zinyerera gazo ziranyerera hari muri gazo ndindukiye inyuma yanjye sanga hari inzoka nini cyane inzoka ikomeye nini mu giti canke hasi apana mu giti inyuma yizinze kuki inyuma yizinze mu byatsi yizinze hasi jewe nari nicaye uku murabyumva ndiko ndasoma Bibiliya mpindukiye uku mbona inzoka nini cyane uvuga ati Imana iki kintu ni giki ndakomera ndasimba ndahaguruka ndasimba ya Bibiliya igwa hasi aho ntabaciriyemo ga Madamu Hayisa mwari mufite ingana gute mfite inda y'amezi 8 wari uremerewe nari ndemerewe ndasimba ariko sinagwa Bibiliya igwa hasi ndahindukira kandi ndayiraba navuga ati none ibisi bya bindi duhora dukemeye ati izina rya Yesu excuse me thank you ndunama kandi ndatora Bibiliya ndavuga ati mu izina rya Yesu nacungira rega ya nzoka yarananiwe kugukomora igumu ihagaze uku ndasimba ndinjira mu nzu ndugara umuryango wa mbere nsohokera kuko zijya nzu nini usanga ifite imiryango ibiri ndasohokera ku muryango w'imbere ndagenda reka rero ndakubwira ya nzoka ikirizingurura hariya hari utubababara dutoyi gutya aha hakaba ibyatsi aha hakaba ibyatsi ya nzoka rero ikiraza yigorora itambuka nanjye ntambuka mpagaze igahagarara urabona Imana nyine dukomeza ndavuga ati rero aha ni hahandi kweri Dawidi yagwanye n'idubu aha rero wewe ndakubona ntabwo uri inzoka isanzwe ushobora kuba umudayimoni akomeye we nturi inzoka isanzwe Sandrine aho hantu urazi ko umugore yibungenze kuri we adashobora kwiruka ntibikunda ukuri nabonye Imana nsenga ndagenda mpaka kwa mabukwe yari afise bari bafise ibintu by'imirimo urazi ko hariya barima cyane yari afise ibintu by'imbago mu rupangu uravyumva imbago urazizi ni ibintu by'ibiti bashinga mu biharage bikadugirako uravyumva ya nzoka iraza maka mu rupangu yizingira muri za mbago mabukwe ayibonye aratabaza arakoma induru ngo turapfuye iraba icyo kintu kiki ndavuga ati jewe ntiyo nshobora jewe amaraso ya Yesu aranyuzuye ati je ndi umwana w'Imana je naho nzoja sindiko ndapfa no munsi urabyumva ati satani we
niwe uza kuhagwa. Basi rero mabukwe aratabaza, haza abagabo 6 nibo bayishe. Abyumva barayica irapfa. Nguma nsenga Imana ndavuga ati jewe ndiho naho nzoja. Icyo cyambere ikintu gikomeye cyane nahuye naco, kinyereka ko mwisi y'umwijima Satani arakora. Icyo gituma abantu dukwiye kuba maso, kurikanura cyane, dukwiye kuba maso, gusenga cyane kuruta ibindi byose, kwitwararika ibyo bwami bw'Imana, kwitwararika agakiza, gusenga. Kuko gusenga simvuga ko ari inyungu y'Imana cyane, n'umutekano wawe. Gukunda umurimo w'Imana n'umutekano wawe, gusenga n'umutekano wawe, kureka ibyaha n'umutekano wawe. Ni wowe nyine uri kurarondera sekirite yawe, udashobora kubona ahantu hose. Urabyumva? Inkuru yabaye ndende. Byose byagiye binkomeza, nguma nsenga mu rugo rwanjye, nguma nsenga. Hama Imana yaramfashije. Hageze igihe cyo kubyara nyine, ariko rero sinkunda kuvuga iyo story kuko niwe mwana w'imfura, tuvuge nuba nararonse, niwe mwana natanguye kubyara. Uyu yarapfuye. Abo 6 nabo naronse inyuma y'uyo mwana, kuko naragiye kubyara, ngiye kubyara barambwira nabyaye ari 2 y'igitondo. Hageze saa 10 umwana ari muzima, baca barambwira ngo ariko umwana wawe tubona mu muhogo hari ikintu kibi, hari ikintu kimeze nk'inzoka. Abaganga, mwana arataha arapfa. Ariko rero umva saa 10 akiyapfa. Uko byagenze. Inyuma y'uyo 6 bose ni bazima. Imana yaranzitiriye, yangwanirira. Nabonye Imana kuruta uko nobivuga. Ya Mana narondera ndi umwana muto, kuko twahora tugenda bariko baravuza amasoro tukagenda twiruka. Murambona abantu benshi ubu mu guhiga Imana, abakozi b'Imana babahimiriza, bavuga cyane. Je nkibuka kera twahora duca mu ntuzeya mu bito, mu mirima y'imiceri, umva ntibisaba ngo ufise makeup n'ibya wagenda icyuya cakubinze kubera ucerewe. Dimanche ntiwaririmba, kandi ucerewe bagushira ku ntebe y'inyuma. Rero kugira ngo haranire ya ntebe y'imbere wagenda uriruka. Rero nza ndaharura ya Mana narondera, ngenda niruka, nca mu bito, njabuka inzuzi kugira ngo ngere muri repetition, kugira ngere mu masengesho. Hamwe Dimanche igera ukagerayo wamaze no gucafura, ukagenda kandi kamera nk'uyihanaguye neza kugira ngo uboneke, kubera aho hantu waciye. Ibirato twabijyana mu maboko, kubera twabyambara tugeze kuri eglise, kubera ahantu twaca. Nkarura bijya bintu byose naciye ngo ati Imana kumbe warabibona bijya bintu. None raba biriko bimbera inyungu. Mukuri umurimo wose ukoreye Imana n'umutima ukunze, ugakorera Imana n'ubwenge bwawe bwose, ugakorera Imana n'urukundo rwawe rwose, kandi ukizera, mukuri ubibona mu gihe ubukomerewe cyane. Nicyo gituma mpora mbwira abantu, mu gihe umuntu anezerewe, ahimbawe, amerewe neza, aho rero niho profita kurondera Imana. Aho niho profitira, niho uvuga ati rero iki gihe nicyo gufatana n'Imana neza. Ariko abantu benshi muri kino gihe bashaka Imana bari mu ngorane, bashaka Imana bari mu bibazo. Jewe n'ukuri narabonye Imana, kandi na Amerika yaranyakiriye. Ariko Amerika je yaranyakiriye Sandrine, jewe
mutubwire urugendo rw'ingene mwisanze muri Amerika. Urugendo rwa Amerika urugendo rwabaye rwiza. Jewe ndandaza ahantu bita muri Virimpuzu. Yesu we Sandrine birakomeye. Nukije kera cyane. Ndandaza ahantu bita Impuzu muri Vire. Hama rero ebana byari biryoshye, byari bimeze neza. Ariko ikibanza cyanjye nticyari kirimo ibintu byiza cyane. Yego. Ariko ndonka bizigirwa. Bavuga ati mama Raisa turakunda nadandaza udupira. Ariko rero ndonka abakiriya bakunda utwambara udupira. Udupira tugezweho, udupira ari igihe batwita udukoko. Birafise agakoko bavuga ngo nagapira keza cyane. Hama rero bakanshorera, hama baravuga ati ariko twebwe turakunda n'amakanzu meza. Nkaca ngenda mu bibanza burya uri umwizigirwa abantu bose barakwizera. Nkagenda mu bibanza bisharije bimeze neza bifise amakanzu meza. Bakayama nkayabashira abo bakiriya banje. Hama rero hariho umukobwa umwe yarankunze cyane, ari mu Bufaransa. Wewe ari mu Bufaransa, Imana imuhezagire cyane, yarankunze cyane. Arambwira ati none ko uhora unyambika nkabegwa kandi mama wanje ntabasha kuja mu isoko, nta kuntu no guhuza na mama wanje ukazura mwambika. Ngo ariko hari ikiguzi ngo uzondondera akakanzu keza kamwe kugira ndaguhuze nawe, ngo sishobora kukuzana mama, utegereza kumpa akakanzu ka gift. Kandi yarafise amahera ntayo yarabuze. Ndavuga ati ikanzu imwe gusa, ati no munsi ndariguha. Ndayimuha. Aca arambwira ati rero ebana ngiye kumuha nimero yawe ndamubwire ko ufise ibintu bitesa. Nambwira ati mubwire kuko jewe ikibanza cyose ninjiramo muri ikibanza cyose ninjiramo kubera bari bazi ko mfise imagine nadandaza amakanzu, nkadandaza amapantaro, nkadandaza amashati, ariko ndandaza udupira gusa. Ikibanza cyanje cyari mu cyaba kirimo udupira gusa. Ariko bakiriya banje baraba VIP. Bantumye kanzu naba nayizanye kuko naca ninjira mu kibanza bayifise. Mwari mukerewutse mama. Bantumye ipantaro naba nayizanye. Muko wambaye yo ati uko naba namwambitse. Imana ni nziza. Imana ni nziza. Hama rero kuri aravuga ati ndamuha nimero mama wanje, ariko sinzi igihe azoguhamagarira. Jewe ngiye muri Tanzania kuko yagenda gukina amafilme n'abajya ba Tanzania uyo mukobwa. Akagenda namushopingiye. Ebana akagenda ifaranga nabitse. Hama rero asengera muri Life Center. Mu Nyakabiga kuri nefu niho nasengera. Uyo mukobwa aragenda harahera nk'amezi 2 3 kuko yaragenda akamara nk'amezi 6. Icyo gihe haze nk'amezi 3 nzi ko yoba yaratanze ya nimero canke yaravyibagiye ntawe ubizi. Basi rero bibaye uko nkagenda kuri eglise nkavuga ati Imana icyo ndagusabye igihe cyose nagenda afise umutwaro, nkagenda habwira Imana, Mana icyo ndagusabye jewe nifuza gusa uzompe umutahe mwiza, uzompe n'ikibanza cyiza, shiremo ikanzu, shiremo amapantaro, shiremo udupira, nyene ibintu byose kugira ngo ndeke kuzanza kubikura mu bindi bibanza nanje abakiriya baze barantumbera. Kuko nkabona ko ipantaro rimwe bayiguze trani bakataye amahera yose abayinjiye iwanje. Ariko bakancorera urabizi ntavyo kuvuga ibiki. Bakancorera. Basi rero nico kintu nasengera. Basi rero nkama ngenda imbere y'Imana gusenga, abantu baza gushinga intare rero muri eglise ko bahezaki benshi. No ndashima Imana imaye akazi keza muri eglise ngaho naronse umuduga mwiza. Nkabona imiduga ati rabi yo miduga no kuri
abandi bariko bashima ko baronse imiduga baronse ubuzima abandi bariko bashima ko bubatse amazu abandi bariko bashima amaparsera none mana jewe nshaka nzoze gushimira ngaha wampaye amafaranga y'umutahe mwiza nagize ikibanza ciza eba niwe mutwaro na cyane kubera nabona ati ibinyene nshoboye nze ndabomora amabaro nanje kubera zari impuzu za balo za karite kumbe iby'Imana ni birebire kumbe ibyo ndiko ndasaba Imana yose ibyo nyiyumvirira no kuri Sandrine ngira ndakubwira umuntu wese ari kunyumviriza Imana twiyumvirira ibintu binini twiyumvirira ibyo twiyumvira kuko twebwe aho ubwenge bwacu bugarukira n'ibyo twiyumvira ni bito cyane ariko Imana twiyumvirira ibintu binini kandi ntitwiyumvirira iby'uno munsi twiyumvirira future kubera nk'ubu ku kazi aho nkorera ubu nkorana n'umuzungu w'umumama afise imyaka 68 uwundi afise imyaka 63 uyu w'imyaka 63 afise mama wiwe afise imyaka 78 afise papa wiwe afise imyaka 85 kandi bose baracariho imagine rero iyo myaka yose tuba dushaka kumara ku isi Imana ikadupangira ibya buri munsi umva ko ari birebire ariko kenshi tubicira mu masezerano ni twebwe dutuma bigabanuka ni twebwe dutuma bitatugeraho ni twebwe dutuma iyo myaka tutayigeraho ni twebwe tubituma kuko nitugendera kuri ya ntumbero Imana ishaka umva tugendana no kwifuza kwacu tukagenda n'ivyumviro vyacu uravyumva simvuze yuko bariya kubera barambye arabagororotsi oya twebwe rero dukijije tuzi na Yesu kuko benshi hari bafite niyo myaka batazi na Yesu twebwe rero tuzi na Yesu wumva twogera kure cyane basi rero umunsi umwe rero pastor arasigura aravuga ubutumwa turanezerwa narakunda cyane pastor hagurutse agiye kuvuga ubutumwa kuko jewe ku ijambo na ijambo kuko iryavuze ryose ndacakira asi rero gusumwe aravuga ati ngo uno munsi umuntu wese ahure n'umuntu muzima hajya bahejeje byose agira heze atange mikro asubira inyuma ati umuntu wese yaje muri kino kibanza niyizera Imana imuhuze n'umuntu muzima n'umuntu ajanye igitangaza ciwe mbese Andre nuratsi ko ari abantu batwaye jo y'abandi bafise jo y'abandi bafise umugisha w'abandi gute urashobora kuba uri umwe mu muryango Imana ikakuzana nko muri kino gihugu gace usanga mu muryango ni wewe bahamagara umuntu agwaye ni wewe bahamagara uravyumva buri kintu cyose ni wewe batangura kuvuga ati bene uyo muntu rero yitawe yakimenya akakira umukiza neza akikira Yesu neza hama wamugisha afisa akawukoresha neza Imana iramuhezagira kuruta ibindi byose kuko abaritiyo Imana icishamo rero Imana yifuza abantu bameze nkabo abantu Imana bobo amatiyo y'Imana abantu bobo imigisha ku bandi umuntu yavuga ati jewe uno munsi ndariye ndahaza ariko hari imfuvyi hariya Imana yamaye kumenya ndahitariye umuntu afise wa mutima w'imbabazi wa mutima w'impuhwe umuntu afise n'umutima wo gukora umurimo w'Imana avuga ati umurimo wanje gikorwa cyanje Imana irifuza abantu nk'abo niyo mpamvu kenshi ahantu benshi duca ahantu kugira ngo twigishe nubona uri kurigishwa uratozwa ubyakire kuko umenya atahasimpa ndiko ndigisha hamara pastor arigisha aravuga rya jambo yewe ndaricakira ndarifata kandi icyo gihe rero uwo munsi yarivuga pastor de papa yari yajyazanye imodoka nshasha ya rouge rega kuri eglise nahora mfata moto bajaji
haragera igihe umugabo akavuga ngo eba dusige ngaha nanjye avuga ati dusige ngaha hariya turahagenda n'amaguru bana ntiwinjire mu rupangu kubera ibiduga byari bihari biteye ubwoba ishengero ryarahezagiwe mpaka kandi hajya ahantu hari Imana vraiment n'ubu hakiri Imana Imana yaragiriye neza abakozi bayo hari amavuta urumva amavuta y'Imana Pasiteri Marika ahagurutse ajya kuvuga ubutumwa urumva amavuta y'Imana Apolinere we waje kuririmba bya bibindi wavuga ati sinshobora kuva yego umva Imana igendagenda aho hantu abakozi b'Imana bukuri bariho na n'ubu bariho vraiment bariho rya jambo turaryakira uracakira ndarifata avuga ati kweri ndagendana naryo umugabo aravuga ati ako kwizera kwawe ndavuga ati yajewe yavuze ko duhura n'umuntu w'igitangaza uno munsi afise igitangaza cyacu kuko je umukozi w'Imana ariko aravuga ndavuga ati hajya karavugishwa turabona mama pasiteri wacu kuri eglise agiye kuvuga ijambo agiye haguruka umenga nyene menga nta nguvu menga yarushe cyane mu kuri ageze hajya imbere umenga yofata n'igikontinera kagihenura kubera abarimwo umwuka wera haba hari izindi mbaraga zikoze mukoresha basi rero ndagenda ndashika muhira baraduha ubugari turajya n'umugabo twari dufise ukuntu ku mugoroba tugenda kurya ka brochette ariko ndavuga tuno munsi singenda tije hari ikintu ntegereje ati umunsi nturenga ndavye kwisambo nati saa 10 zirageze urindire cya gitangaza umvira n'ishengero narabifashe ndavyakira ndabigira ivyanje yewe saa 11 zigeze numva telefone avuga ati Imana uyu muntu nindamamagaye ko nimero nshasha nazi nditaba narayitaba ngo aro ngo woba uri Raisa avuga ati yego atariko je sinakumenya ngo yo umuntu mukobwa wanje yampaye nimero ngo no musi niho nabonye akanya ngo nta kanya nahora ndunka ngo rero ndi kumutanga woza ndaguhe adresse yiwanje ufata taxi ndayiriha kugira ngo tubonane tuvugane ndavuga tego yego ati cyagitangaza kirabaye haleluya yewe nafashe taxi bajaji yego yiruka gute ndavuga ati iruka vuba yiruke kugira ngo ebana sincikwe n'uyo muntu basi rero ndashika nshitse arambona arankunda arambwira ati umukobwa wanje yarakumbariye kumwambika impuzu nziza none bimeze gute ndavuga ati yego jewe ndafise amapantaro ndafise amakanzu ndafise imipira ndafise iki ngo jewe ibyo nshaka byose muye kwambara bifise ateko ati nukuri ndagukunze ati uriyubahe ndavuga ati je nibera hano mu Kinama ngo yo uri mwiza ndagukunze ati yo nanje ndagukunze ariko nkaraba inzu ninjiyemo kwanza oya ikico nyene gitangaza na ico nyene gitangaza portail ninjiye n'igitangaza Imana yararemye hagati iki n'igitangaza ndahinjiye amarera arambwira ngo yongo ariko ndashaka ko widondora kwanza gato kuko urabona abantu hari abantu baba bakomeye ashaka kumenya n'uwo yahamagaye ashaka kumenya uwo ari we kugira ngo bibe byiza yego ndamwidondora ndamubwira amazina yanje ndamubwira abana mfise ndamubwira umugabo ndamubwira byose basi rero acarambwira ati none yego ko nsanze uri umwe mu bo mfasha wewe waje ngaho uje kunyambika ariko mu bantu uje mpora mfasha uri umwe muri bo ati uyu mwaka nari nasezeranye ko hari abantu bashika nko kuri 3 nufasha ariko nawe nkenda gushira mu rugo rutundi hagati Imana rero wa mutahura abonetse
ati uyu rero icyo mbona twavugana ni ukumumutahe hama cyangwa ngo peshe miliyoni 5 gutyo cyangwa umuriyoni kugira ngo ngende nipange isoko ya Bujumbura yari igihari kuko kibanza warakironka ku majana 2 ati wipange nipange hama rero nzoze ndamwambika namaze kubirangura byose Imana ibe yishuye arambwira ati jewe icyo kintu no kubwira nshaka kukubwira muri kumwe n'umugabo wawe nshaka ejo mu gatondo muzarane n'umugabo wawe ndabakorera ikintu mutazopfa mwibagiye ubuzima bwanyu n'umwana wanyu atazopfa yibagiye n'umwuzukuru atazokwibagira aravuga ati rero aha rero agira twimure tuzane ngaha kumutaga ati jengira mvu umunyamutanga hari mutanga no kasi hari mutanga no ene hano hari VIP ati mana nibiki pasiteri yavugishijwe yapfutse none ibi bindi ko maka mugabo wanje ndamuzane kwere amenye n'ifaranga ngira ndoye ati nta kibazo kubera jewe twumvikana n'umugabo wanje nta kintu nshobora gukora atakizi basi rero tamuzana mu gatondo hama aravuga ngo uzozo nyambika ntaco ariko mpuzane dushitse aravuga ati ngira ndabakorere kado tazopfa mwibagiye mu buzima bwanyu ngira ndabahe kado ngira ati jengo ngira ndabarungike muri Amerika what umugabo wanje yaciye agwa hasi kwanza mera nk'uravye birakomera biranka uko ndifata kubera na Amerika mu bisanzwe icyo kintu cya Amerika nticyaza mu wewe wagiye mu mutwe ufise umutahe ugingwa gukorera ikintu kisanzwe kuko Amerika n'ibindi bintu n'urundi rwego ni birebire ni nk'uko uno munsi tubaheho tuzi ko tuzobona iby'amaso yacu atarabona n'iby'amatwi yacu atarumva n'ibyo tuzumva urumva ni ibintu bikomeye urumva rero jewe kumbwira ko noja muri Amerika n'umuryango wanje wose n'ibintu mu bwenge bibanza kwanza kugira kuzunguruka ni nk'inzozi umugabo wanje we yaciye avuga ngo cewe kugira mbu umubanyi wa Jayce hariho ibintu cyese nabikurikirana kwanza na cyane kuko navuga na focusinga n'ubuzima buri ngaho hama rero Imana yarabikoze twisanze turi muri Amerika wow Imana ni nkuru Imana ni nziza irengeye uko abantu bayivuga yego burya turagerageza n'akantu gato tuyivugako ntitwoshoka tuvuga ubukuru bwayo ngo n'akantu gato Imana irakomeye cyane uyu Yesu twembi none ga mama Hayisa nukuri abanywanyi baba rubiza badukurikirana umuryango munini barahezagiye kandi azi ko hano iyi ntaho izobafasha ariko turi ku musozo w'ikiganiro cacu mumaze gushika ngaha muri Amerika byaroroshe mbega mwakomeje kubona ikiganza c'Imana wa mama yababwiye ko warungitse muri Amerika ubwo yaciye aja mu bindi bikorwa kwinjiramo cane ariko mwisanga mugeze muri Amerika n'umuryango wose n'abana bangahe 5 cyangwa 6 yego oya umwe namuvyariye ngaha 5 n'ubona areze afite imyaka 5 okay mushitsa muri Amerika rero Imana yakomeje bana namwe kandi mwakomeje muyiba hafi mwotubwira urugendo rwo ngaha muri Amerika naho gushika uyu munsi hano muri Amerika hasubiye hankundishije Imana cyane kandi naho novuga ko Imana yarakoze
igikorwa gikomeye turashika muri Amerika ariko tuhageze twari Imana yari yansezeraniye umwana ari uyu yagira 6 ndanayitwariye ngaha mbyarira rero tuhageze hari mu 2018 ariko mu 2019 nari mfise naciye ntwarinda ntwarinda natwarinda inda ikwije amezi 8 naba ahantu bita muri Pennsylvania aho hantu rero inda ikwije amezi 8 abana baraja hanze bakinira muri snow baza biruka bazana snow mu nzu jewe rero ndiko ndururuka ama escalier ndanyerera kuri ya snow ufise inda y'amezi 8 ndanyerera ndagwa ukuguru kuca kuravunika baca bazana nyene zirya ambulance zabo banyirukanza kwa muganga ikintu abaganga ngaha bihutira no kurikirana umwana mu nda barakurikirana umwana mu nda baramboha ibintu mu nda by'imisipi ebana birakomera birabubu ebana atari ariko mwana we birakomera nibutse icyo gihe naciye numva ko Imana ari ahantu igukura buriya ikintu byanyigishije kwiherera n'Imana ni byiza kwiherera n'Imana ni byiza gusenga n'Imana uri wenyine ni byiza gusenga muri benshi ni byiza kuko nasanze gusenga n'Imana uri wenyine hari ahantu wisanga kandi uri wenyine ukeneye Imana nayo ikaza ikagusanga uri wenyine kandi bararaba umwana basanga umwana arakomeye baca nanjye barakurikirana ukuguru bagushira ku isima ncanja mu rugendo rwo kwivura muhira kubera sinatambuka nagendera ku gakinga kwitera inshinge mu nda kugira ngo amaraso agende biboneke ko ari wa mukenyezi yatambutse nyene umere nk'umuntu abafise muvuma gutambuka basi rero bibaye uko hageze gere kuvyara niho ngira mvuge ngiye kuvyara mbyara kuri operation manira umwana ndamubona ngaho haheze imisi 2 barantahana muhira ariko kubera ico kibazo nari nagize cyo kuvunika ukuguru na amaguru yari yavyimbye umubiri wose wavyimbye hama rero baranjana kwa muganga baranjana kwa muganga ngiye kwa muganga batangura kumvoma y'amazi mu maguru tangura kumvoma y'amazi mu maguru bamvomye y'amazi mu maguru haheze imisi 2 naratashe mu rugo baca bansubirana rero kwa muganga kuvoma y'amazi mu maguru nsubiye kwa muganga Sandrine abaganga barapima baca bavuga ngo pressure yanje iri hejuru cyane ariko bakambaza ati wumva neza ati jemeze neza baca bankura bantandukanya n'umwana bankura ahantu bari banshize n'umwana banjana mu kindi cyumba nyene icyumba gikomeye cyane giteye ubwoba aho hantu narahaboneye ibintu niho naboneye Imana ikomeye Imana ivuga Imana ikora Imana twizigiye Imana twabonye Imana tuvuga ati twarakubonye Imana aho hantu ndahibutse banyambika bya bintu bantera amaserumu baravye aho ko bigabanuka bikaguma biduka bakaguma babwira umugabo wanje ngo sinya arashobora gupfa sinya arashobora gupfa ndavuga toya ngasengera mu mutima ibikunda ko nsohora ijwi kandi ndahumeka ariko banyambitse ibintu ngasengera mu mutima nkavuga ati Mana ngira mpfe umwana wansezeranije ntamwonkeje namubonye ngira mpfe Mana ngira mpfe Sandrine habaye ibintu bikomeye cyane yo
biraba bibi umugabo araguma asinya bamubwira ngo sinya bavuga ati Imana yanje atoya hama rero sinzi nyene byagenze ndavuga ati Imana cewe sinzi ko igikorwa cyanyuma wiyerekane je sinshobora kwemera gupfa hari umuti rero ukomeye bari bazanye ngo bantere baravuga ati uyu muti rero tuguteye urashobora kutabona neza urashobora kutabona urashobora kucubona umwijima urashobora kucubona iki ndavuga ati ni mu buntera ndasara ndana ko n'umugabo ndamubwira ati ntusinye kuba buntera turasara kwa muganga ntacyo nari ndawuzi ko numvise gusa mwera ati niwemere ndanka kandi bo babona ko bikenewe kandi ndemvye ndanka ndasara umugabo arasara barahamagara polisi iraza umugabo aranka nanje ndanka kandi ndeye mu cyumba cy'indembe hama rero baca bahamagara umudokiteri mukuru ngwingo umudokiteri mukuru araza aca aravuga ati rero ibi bipimo by'uyu muntu reka nzane igipimo canje mpora nipimisha ndamupimisha kuko imashini ibyo biko biratwereka ni hatari baje gupima basanga pressure ahubwo yararurutse bikenewe ko bantera kuyiduza imashini zihenze Satani akorera mu mashini icyo kintu kumva Satani yarasamaje bagira gutera umuti bidahuye Satani yakoreye muri ziya mashini zivuga ko mfise zerekana ko mfise pressure kandi duze hejuru nukuvuga bagutera aramanuka iyo bawuntera na campfa yego nijya banteye n'umumarayika yazitiriye rero miranda nashaka kubwira abantu ko Satani nta kintu na kimwe adakoreramwo nico gituma dukwiye kuba maso tube abantu basenga barondera Imana uravyumva nta kintu na kimwe Satani adakoreramo numva habaye kudusaba imbabazi bikomeye abapolisi barambwira ngo sinya aha ucuhiga umuroya uburane kugira bakurihe ubuzima bwawe bwari bugiye warupfuye kandi uri muzima ati wagerageje kwitakira iki ariko ntibabiraba ibyo bitaro byaragize akabazo ngaho kuri uyo munsi kubera nari mpfuye Satani yakoreye mu mashini zarihenze rero aho narahabonye Imana muri niho nari ngishika kandi muri Amerika urumva nahuye Satani urumva je nararenganye ndaza muri Amerika ariko Satani ati ntatureka ati turi kumwe ati ntuzohabonera umunezero ahubwo uzocuhapfira uravyumva ariko nanje mba ndi magabo uravyumva nico gituma umuntu wese no mubwira ko akwiye gusenga no kurondera Imana uracafise abana bakiri bato ukwiye kubasengera ku mashuri bakeneye kubona Imana uko bakura bakeneye kubona Imana wewe ugenda mu buronderero ku kazi ukiye kubufisa Imana urabyumva aho turi hose dukeneye Imana urabona nk'ubu jewe ndafise abana bakuze wa mbere afise 22 hariho umukobwa afise imyaka 20 nzovuga ati Imana bahingo nziza aho bisaba gusenga nzovuga ati Imana baha abana bisaba gusenga abana babona titi kuza abana bisaba gusenga nta etape nimwe tudakeneye mu Imana nta etape nimwe tudakeneye Imana niyo mpamvu Yesu tumukeneye kuruta ibindi bintu byose urabyumva atuyobore aturinde atuzigame urabyumva imagine Imana kukuronderera kukurinda Yesu akaguhamagarira n'akajwi korosha ati ndakushaka uze muri security uze kuwanje ube muri security uravyumva ariko tukamwiyambura nukuri nagize Imana muri urugendo gushika nkwiza imyaka 25 igiri here nabonye Imana cyane kandi natunzwe no gusenga kandi na nubu ndacyasaba Imana ishoboza ahubwo iminyota nyinshi yo kuyikorera kuruta uko noba narakoze nukuri Imana ni nziza
Amen. uyizigiye ntazomaramara Hallelujah. uyizera ntazokugwa n'isoni ntuzucike ivutu Sandrine nawe we ndiko ndakubarira mu murimo uyu murimo urimo hari ikintu wandikishije mu ijuru Amen. Amen. ukorera Imana nk'utazokora ejo ngo dukore nk'abatazokora ejo urabyumva Yego. ahubwo ni kubera ibintu by'ubuzima bigoye umwanya munini twari dukwiye kuwuha Imana Yes. kuwuha Imana kuko irakenewe kuruta ibindi bintu byose Hallelujah. niyo kwizerwa ituba hafi buri munsi kandi iravuga ngo ni ntutinye genda uko imbaraga zawe zingana ungene uri umunyantege nyene Imana ikeneye wowe nyene udashoboye kugira ngo ushoboze wowe nyene uvuga ati jewe sinzi gushoboze uvuga ati narihebuye uvuga ati ntacyo mfise urabyumva araza akakwambika imbaraga akakwiyegereza akakugira uwayo kaba umwana mu rugo. Amen, 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 amen. Mama Hayisa, imbere ko turangiza ikiganiro cacu nukuri ndizera neza ko abantu baba barubizi bafashijwe cyane cyane nashaka mugira ico mubwiye bariko baradukwirikirana ni gute umumama ava muri Afrika afise umuriro wo gukorera Imana agashika no muri Amerika akaguma yaka wa muriro nirihe banga riri mu kuguma muri kumwe wari uri fire kabisa ibanga novuga jewe nacakiye canke namenye nasanze nukumenya yuko Imana idahinduka ari yayindi haba muri Afrika haba muri Afrika Imana nihinduka kandi nukumenya ko isi ni imwe kandi nukumenya ko ibibazo biri hose ahubwo ikirishirizeho bino bihugu vy'i Burayi nk'ibi bihugu vya Amerika Canada ibi bihugu byose by'i Burayi dukeneye Imana kurushirizaho kuko hari igihe wisanga mu gasho utari wabiteguye gute urashobora kugenda mwibarabara ugasanga urakoze accident uragonza umuntu utari ubyiteze kandi ngaho ugonza umuntu nuvuga ngo iki ngo niwe ari mu makosa wisanga mu gasho urabyumva urashobora kwisanga uri mu isoko baraje bateye ibintu abasuma baraje kwiba canke baje kwataka aho hantu ukisanga uri mu bibazo urashobora kugenda ku kazi ugaca usanga umuntu arakwigenjeje ko akurondereye igitsitaza kurondereye ikintu kibi aho twagiye n'umukozi dukorana tugenda ahantu muri Subway kugura imikate hari twumva dushonje turavuga ati reka tugende n'aba bantu dukorana kugura imikate tugiye uyo mu mama caravuga ngo ngo aya masarade yanyu ko atameze neza mushira mu mukate uyo muntu ariko arabidandaza aravuga ati ni byiza nibyo twateguye no munsi ngo yango je mbona atameze neza rero ncambona n'umunyamerika uyo mugore acafata telefone ngungira ndabifotore ngo kubera ngo mbona bitameze neza agifata telefone polisi yari yahageze bamuhamagariye polisi urabyumva erega habaye gusamba gukomeye urabyumva habaye urusambo rukomeye urabyumva kugeza aho baca bamubwira ati aho hantu ntuzosubira kuhagaruka mpaka imyaka 2 iheze ataka karere karimo iyi Subway umva dukeneye Imana twazanye abana bakiri bato dukeneye kubabwira Imana dukeneye kubasengera kuko hariya ku mashuri aho baba bari ku ishuri natwe tuba turi mu buzi urabyumva rero hariya dukeneye ko barindwa cyane n'Imana barashobora guhura n'abandi bana bari ko baranywa ibiyobyabwenge bakabigisha urumva hari ibihombo byinshi hari ibibazo byinshi muri bino bihugu bya Amerika ibi bihugu by'i Burayi birimo ibibazo byinshi ingorane nyinshi urabyumva tutigeze tubona iwacu aho twavuye urabyumva icyo kintu rero
mpwemu yararakinyishuriye mvuga ati jewe nta handi numva no kwizirika atari ku Mana, nta handi hari amahoro, nta handi umuntu yoruhukira, nta handi umuntu yobonera akaruhuko atari mu Mana. Gusenga uri mu cyumba cyawe senga, urabyumva, uri mu modoka yawe shiramo ijambo ry'Imana, shiramo ubutumwa, cyangwa itangura kwiyatura ko amajambo yo gusenga, jewe nuku jewe na Yesu nituvana ko. Rero no kwirinda icyaha, kuko Imana yanka icyaha, ntiyanka umunyabyaha, yanka icyaha. Tureke kwiyanduza, kuko no ngaha abapfa ni benshi. Hariho umuhungu, umusaza w'umugenzi wanje, uyo muhungu yagiye mw'ibarabara asanga yagonze abantu 2 barapfa. Ndakubwiye yaravuze ati birakomeye, ati mugasho harashobora kwinjira abantu 100 baje gufunga ku munsi, atabantu 100 abasore, abana b'abayange, abantu 100 barashobora kwinjira mu munsi. Wewe wahaye Imana gushika uno munsi nturafungwa, gushika uno munsi nturahura n'ibyo bibazo. Ese wisanze mu buzima bwawe ugasanga nturahura n'ibyo bibazo kubera ko utosenga, cyangwa nimba uwo wayiha inshuti zawe ziri muri ibyo bibazo kubera ko utobabwira ngo basenge, nta Imana idakura umuntu, ntayitomukura kabisa, kandi ntayitomugeza. Ariko nasanze ikintu kitugwanirira n'inkota y'amasengesho. Haleluya. Natahuye ko uri mu ruhande rw'Imana ntushobora gutinya. Yes. Uburanirwa n'Imana ntushobora gutsindwa. Amen. Naho bigenda gute, naho bica hehe, Imana iragutsindira gusa, uratsinda, ubu mutsinzi. Go. Bakunze babarubitse. Turarangije. Umwanya wacu n'uyu, mwakoze kudukwirikirana, ariko uyu muvyeyi afise ibintu byinshi nkuko mwavyumvise, ibintu byubaka. Mama Raissa, wahezagiye ubwoko bw'Imana, nukuri kandi Imana ibasubiriza aho mwakuye. Dutewe iteka cyane kubakira hano hantu, kandi hanyuma turashaka muzana mutware wawe. Yego. Nta kindi mwumva mwobwira abakunzi bacu ba Warubizi bariko barabara? Abakunzi ba Warubizi turabakunda. Warubizi ndayikunda. Jewe nayisobanuye ivuga ati waruzi ibyo Yesu akora, waruzi imirimo ya Yesu, warubizi iby'Imana ikora. Nimba utarakira Yesu urakwiye kumwakira. Waruzi imirimo ya Kristo, ni imirimo itangaje, ni imirimo ihebuje. Yesu ntiyakira abize, ntiyakira abanyamafaranga, ahubwo yagiye muri ba nyarucari, nibo yiyegereje, nibo yagize abagenzi, nibo yagize bakunzi, nibo yakuye ku cyavu, babandi batagira amazina akomeye, nibo Yesu yiyegereje. Rero nukuri umuntu uri kunyumviriza, nari shaka kukwifuriza yuko womenya icyo Yesu akora, kandi ikibazo cyose wo burimo uko coba kiri cyose kuri Yesu nubusa. Naravuze ko naje muri Amerika, inzu yananiye kuriha. Landlord warugiye utatubwiye. Iyo ni inzu yampaye itariki, yavuze ati uku kwezi naje mu kwa gatanu itariki 13. Aravuga ngo uku kwezi kwa gatanu sinkeneye nukundiha kuko amahera yawanshikira yatevye. Inzu yanje rero ndayikeneye, ndayiha abashoboye kuyiriha ku mwanya, abafise amafaranga. Wewe rero byarakunaniye. Rero ndaguhaye ku kwezi kose kuri gusa n'ukuri wiryoherererwa, ariko itariki imwe z'ukwezi kwa gatandatu uzobe wamviriye mu nzu. Imana yacu irakomeye. Yabimbwiye itariki imwe z'ukwa gatanu, itariki 13 z'ukwa gatanu nari nturiye indege ijya muri Amerika. Aho mwari muri Afrika? Yego. Mama, Imana yakomeye, ikora muri zero. Yego, mbona nyuma ya zero irakora. Baratangaye, baravuga ati niko byari biri rero. Aruriye indege aragiye. Mana ni nziza.
mushitse na muri Amerika rero Imana icirahezagira mu yarahezagiye nukuri ndayubaha ndayikunda nkomeje kuyikunda ahubwo ndashaka kuyimenya kuruta uko nayimenya. Haleluya haleluya. Murakoze. Turabashimiye namwe cyane mwaduhaye aka kanya keza. Imana ihezagire imirimo y'amaboko yanyu. Imana ihezagire ishengero. Imana ihezagire ishengero rya CRC. Niryo rifise iki kiganiro cya warubizi. Umuntu wese yo bari muri Arizona turamuhaye kaze muri CRC. Hari Imana ivuga ibitangaza bigakoreka, hari Imana ikora, hari Imana ikizingwara, hari Imana iruhura abarushe. Twari turushe benshi tutagira aho dusengera, dukeneye guhembuka, dukeneye kumva amalwanje, dukeneye kumva ubutumwa bwiza, tuhageze tuhabonera Imana. Nawe rero ndakwinginze kaze karibu zubona Imana. Murakoze cyane mama Kayisa. Imana ibahe umugisha bakunzi ba warubizi. Tugarukirije hano tubasezeye kuko turi kumwe turacari kumwe kuwa gatatu misi yose nkuko mubizi. Mwakoze gufata umwanya wanyu kudukurikirana. Imana ibahe umugisha kandi turizera neza ko hari byinshi mwungutse. Hama nimwashaka kuri mu mama mwumvise ubutunzi afise muri we, nimwashaka kwagaruka mutwandikire muri comment, nimero iraza guca aho onye hasi nkuko bisanzwe. Hama nitwereka gushimira aba behind the scene media team yitwa Riani Media. Donc nukuri bafise amashusho meza nkuko mubibona, musanze mubona ko warubizi bisa neza. Ubu kumutubona so hari andi mavuta. Rero muze mubarondere nabo mubakeneye naho nyene muri iyo nimero murashobora kubaza tukababarangira. Bakora ibintu bidasanzwe n'abakozi b'Imana bakora umurimo urengeje. Imana rero ibahe umugisha, mwakoze ku mwanya wanyu. God bless you. Naho ubutaha. Bye bye. Warunzi ko Yesu agira neza. Warubizi.